murakoze mwese Imana ibahezagire. Hama ndongeye kubaramutsa mwese mu izina ry'umukunzi wacu Yesu Kristo. Ndanezerejwe no kuba hano ego muri rishengero ry'Imana ryo mu Kinama. Jewe sinzi uko novuga, nezerewe cyane kuba ndi hano kuko ngaha nahaheruka kera cyane kuba ndi hano. Rero twazanywe n'uru rubanza rw'umukozi w'Imana Pasteur Oscar. Hama rero duca tugirirwa amageme meza, tugirirwa ubuntu, twemererwa n'uyu murongozi wanyu kongera kwinjirira hano. Dusanga rero muri mu bihe byiza nguko twagiye tuvyumva ko muza kwirigwa mu ngoro y'Imana muhimbaza Imana. None rero mwese Yesu abahezagire. Hanyuma rero jewe nkorera mu bubwiriza bwo mugweza nguko babivuze, kandi uyu muvyeyi wanyu murongozi wanyu yarahashitse mugabo kera mu 1984 mu 1985 ngaho ndavyibuka niho twari tugikizwa, kuko uyu arakoreye Imana cyane ibihe birebire. Nikorase n'inyigisho yatwigishije nk'ubu ndacazibuka, naho nari nkiri muto mw'ishengero. Hanyuma rero kubw'iyo mpamvu turakundana cyane nawe, anyita mwene wabo nkamwita mwene wacu. Twabikuye muri Bibiliya muri bene Yakobo, Benjamin na Yosefu nibo bavukana kuri se na nyina. Urumva rero turakundana kubw'ivyo. Rero Yesu wacu nashimwe, Yesu wacu nashimwe. Hanyuma rero igihe naza narabivuze mu ishengero n'abakozi b'Imana n'umuryango wanje barandungikanye intasho, nimuzakire mu izina rya Yesu mwami wacu. Hanyuma ndibaza harimo abantu batanzi ngo mamanikisha amaboko, abantu ari ubwa mbere bambona, abantu ari ubwa mbere mumbona kuko ndagomba kubibwira ni rya shengero ryose ryo mu Kinama. Subira mutarika amaboko ndabe, aha n'ubwa mbere mumbona. Abari basanzwe banzi nabo mugorora amaboko turabe. Murabona muri bakeyi cyane. Muri abo bakozi b'Imana nabo nyene nabonye harimwo abatanzi. Ndabe manika amaboko ndabe, ega ngomba kubibwira. Sawa. Jewe rero nitwa MPAWENAYO Joseph. Ngira ngo riroroshe kumenya, ndasubiramo, nitwa MPAWENAYO Joseph. None abatanzi mwumvise ndababwiye ngo nitwa ngwiki, bisubire mu gose ntacu. Oya mwabivuze buke n'ubundi, subiramo mu bivuge nimuramvye abavyumve ko muriko muramvuga. Basi rero iryo niryo zina ryanje, nitwa MPAWENAYO Joseph. Kandi aha ndiko ndarivuga, murabizi bavuze ngo kitagenda yavyaye ikigenda. Ejo birashoboka ukashobora kunsanga imuramvya, ushobora kwibaza ati mbega aha hantu ho noba nzi yoba nde, noshobora kubaza ikibazo cyanye no kwaka indaro. Erega birashika. Murumva rero muzovuga muti uwo tuzi imuramvya ninde? Ninde? Mbiganya kuba uri ngaha, muri ngaha kabisa. Urya turazinanye muramvya rero. Jewe rero n'umwana reha gutya aranzi. Sawa rero. Hanyuma rero kuvyukuri kera twahora tuhaza, mugabo menga mwasengera ahinyuma. Erega ibintu byarahindutse singibimenye. Haramahema
kandi kinama na Muramvya hajya si ubwa mbere bigenderanira, hajya twarakundanye nuko gusa hazaraca igihe kirekire tutagenderanira. Nahora nzanwa n'umuvyeyi arongoye akarere ka Bubanza, Pasteur Boaz niwe yanzana ico gihe. Hanyuma hari intuzenye hari amahembe, hanyuma rero karyoherwa, abari bahasanzwe banzi tukaryoherwa, kandi nanje nkaryoherwa. None murabona iyi myaka yose haciye, yemwe ni myinshi basi, ni myinshi. Ibintu byaragenze neza rero, tutadondoye uko vyagiye biragenda. Muri rusangi ibintu vyagenze neza, iyo Mana yacu nihabwa icubahiro. Hanyuma rero muri make na kinama yarigeze kuduga Muramvya, iriya korale y'abagabo yaradutse Muramvya. Twebwe ntidufise aho dutembereza abantu hanini, twashiye tubajana ahantu mu misozi, barahaza ahantu yitwa mu Biganda, murahibukaga mwabagabo? Hubunyerere hamanuka hadatetse nk'uko, kandi nabonye babishoboye bajya n'abahizi. Ama rero bashitseyo bari bazanywe n'umuvyeyi yigiriye mu ijuru yahoze ngaha. Hanyuma rero ku vy'ukuri baratubereye umugisha, n'ubu turacawurya ko, kandi natwebwe murumva ko twababereye ubundi kuko twarabajanye aho batazi. Mana rero nihabwe icubahiro. Aha muri aba bakozi b'Imana harimo abakera mbona, nagenda ndahasanga nk'uyu Mutama, uyu nta wundi yoba yarambonye. Abandi bose mbona umenga ni nk'abashasha. Yego kweri mbona umenga ni nk'abashasha. Ibi byose byerekana iki? Ko igikorwa cy'Imana cyagenze neza. None iyo Mana yacu iragahezagirwa. Murakoze cyane. Aha mwese rero muri ko murandaba, ndabona umenga murafise amatsiko yo kundamutsa. Ninda yifuza ko dukorana mu mwe ngo agorora ikiganza. Mwese muragomba kunkora mu minwe. Gora amaboko ndababa byifuza. Umviriza rero, ngoma nkubwira ugira uko ndakubariye. Uyo mwicaranye ni jewe. Ko murihuse. None uramenye ngendo ndamutsa. Oya murihuse banza ugire gutya. Uwo mwicaranye rero ni jewe. Mukumukora mu minwe ucumubaza uti mbega kuvyibushe warariye iki? Yesu wacu nashimwe. Wamubariye uko nakubariye. Umviriza, numvise ko aha anye inyuma ya saa 5 niba atari inyuma ya saa 8 sinzi amasaha ategekanijwe. Ako kantu mukambikire ndi niconza kukababwirako. Subira umumbwira uti mbega kuvyibushe warariye iki? Sawa, ako kantu kambikire ndaza kukubwira icyo umubwira warariye inyuma ya masaha. Mbega mu kinama murashakunda kuririmba? Muranyemerera ntera gakorasi? Umviriza rero, munyitabirize mwese, nawe n'abantaratera ndaza gutera mu nyuma. Mwitabire muti uragahora ku ngoma, uragahora ku ngoma, ku ngoma uragahora ku ngoma, ku ngoma uragahora ku ngoma, ku ngoma uragahora ku ngoma, oho uragahora we.
bwira mugenzi wawe utuye mwamara agahora ku ngoma. Umviriza rero, tugeze hajya muvuga ngo he 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 he, muce muvuga muti he he Yesu, he he, uragahora ku ngoma, uragahora ku ngoma, mwishengero uragahora ku ngoma, barerenze uragahora ku ngoma, mubagabo uragahora ku ngoma, mukina muragahora ku ngoma, mubagabo uragahora ku ngoma, yoho uragahora we. Oya ntimuri ko mwitabira mwese, hari inyuma sindabumva. Hehe uragahora, uragahora ku ngoma, bakenyezi uragahora ku ngoma, mubige muragahora ku ngoma, mu misoro uragahora ku ngoma, mu basenzi uragahora ku ngoma, muragahora we. Yesu uragahora ku ngoma, barerenze uragahora ku ngoma, barerenze uragahora ku ngoma, mu bakozi uragahora ku ngoma, uragahora we. Yesu uragahora ku ngoma. Murakoze, umwami wacu abahezagire. Tugomba rero dusangire ijambo ry'Imana. Jewe nidondoye gatoyi ndubatse, ndafise abana bashika 6, hubatse 3, abandi 3 ntibarubaka. Abigeme ni 2, bose baragiye mu gihugu, hacasohoka n'umuhungu umwe, sigaranya abahungu 3. Hama rero abo bana 3 bubatse bafise abuzukuru 17. Ni 17. Urumva rero aha ndi mutama kandi ndi sogo. Erega bose benshi kuko nabo sinabarose ku mwana w'imfura. Umwana w'imfura yaciye aja mu ijuru amaze imyaka 3. Kandi abo 3 mwumva bariho batarubaka ni misore, bamwe baraheje, 2 baraheje amakaminuza. Ubundi nawe ari karasozera w'umuhererezi ngaho kuri Igere, ari mwaka wa mbere. Urumva rero abuzukuru babari benshi. Urumva rero kandi n'ubu murumva ko atari bakeyi. None rero nagomba dusangira amajambo y'Imana yagiye acangaha avuga kubijanye na Noel, ijambo ryo kuvuka kwa Yesu Kristo. Nasenze Imana, ndiyumvira ndahindukiza mu vyiyumviro vyanje, ariko mpema arambwira ati ijambo nguhaye usangira n'aba banyakinama ni ijambo rijanye n'ivya Noel. Zingurura rero mu gitabo ca Luka, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice ni ca mbere, umurongo nuwa 26 tugeze 31. Dusomeho. Dusoma ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azovyara nde. Dusome. Kandi mu kwezi kwa 6 umumarayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu gisagara c'i Galilaya citwa Nazareti, ku nkumi kowe n'umugabo yitwa Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'iyo nkumi ni Mariya. Yinjira ahari aramubwira ati namahoro, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, yibaza iyo ndamukanye yariyo. Umumarayika aramubwira ati ntaco utinya Mariya, kuko ugiriwe ubuntu n'Imana. Umve uzosama inda uvyara umwana w'umuhungu, kandi uzumwite Yesu. Ni iri jambo ry'Imana tugiye gusangira. Mana yo mwijuru, urakoze, turagushimiye. Iri jambo rero
ni iryawe, n'iri shengero ni iryawe. Turiko turumva ingene vyagenze igihe cyo kuvuka kwawe, kandi waje kugira ngo ze gucungura abantu ibyaha byabo. None rero ko maze gusoma, ndasavye ngo mpwemu wawe yera amanukanywe no kuza kudufasha twese, anshoboze gushikiriza iri shengero ryawe ijambo ryawe, kandi aho ugendera ishengero ryawe nanje ntundengana uzobukoze. Tubisenze gutyo ni muri rya zina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amena. N'iri jambo ry'Imana tumaze gusoma. Ukuvuka kwa Yesu Kristo rero ntikwabaye ukwagiturumbuka, kandi ntikwabaye ukugihamana. Vyabaye mu ntumbero nyene y'Imana kugira ngo Yesu Kristo azovuke aze gucungura abantu ibyaha byabo. Vyari vyarahanuwe na Yesaya, vyari vyarahanuwe n'abahanuzi batari bakeyi muri Bibiliya. Igihe byavugwa ngo umve inkumi zosaminda izotwarinda ivyara umwana w'umuhungu. Ivyo bihe by'ubwo buhanuzi haciye igihe kirekire, kandi byavuga ko uyo mwana Yesu azovukira i Yudaya. Hanyuma rero mu gihugu cy'i Yudaya harabayeho kwitegura cyane kw'abantu kugira ngo bibwire ko hariho uwuzohava byara uyo mwana w'umuhungu yitwa Yesu. Abakobwa b'icyo gihe benshi bariteguye kuko bari barumvise ubwo buhanuzi, bavuga bati ese iryo teka ryozi wacu. Hanyuma rero abakobwa bamwe bitegura ukutariko, ntibiteguye mu mitima, biteguye mu buryo bw'umubiri, kuko byavugwa ko azoba umukuru akazoba uhambaye. Bari bazi ko Yesu azovukira mu bahambaye. Muri abo bantu rero bitegura bitwa ko bari bahambaye, abakobwa bari mu nzu z'abahambaye, boga kenshi ku munsi, bisiga kenshi ku munsi, bibaza bati kumbure ni jewe iyo tombo rizogwako. Mugabo iyi nkumi Mariya wewe ntiyanibaza ko ivyo bintu vyomushikako. Ico yiteguyemwo muri ubwo buhanuzi, yaca bugufi, yubaha Imana, agakorera abavyeyi, ntiyaja kure, ntiyayerera, yari umwigeme ameze neza. Vuga muti amen. Burya abantu mu kwitega Yesu cange umuzo wa Yesu, hajya abantu ntugire ngo bavyiteze kumwe. Uyu mwigeme rero Mariya, Bibiliya itubwiye ngo icyo gihe cy'uko ubwo buhanuzi bushika mu ijuru, murabona Imana irafise abituma, hariyo abamarayika ishobora gutuma. Ikituma uyu marayika yitwa Gaburiyeli wo kujana inkuru nziza, inkuru ivuye ku Mana, inkuru ivuye mu ijuru. Bibiliya itubwiye ngo hari mu kwezi kwa gatandatu, ngo hariho uyu mwigeme wo muri iki gihugu cy'i Galilaya cyitwa Nazareti. Uyu mumarayika rero Imana imutuma muri ico gisagara ngo ku nkumi kowe n'umugabo yitwa Yosefu, ngo wo mu nzu ya Dawidi, izina ry'iyo nkumi yitwa Mariya. Ngomba ndababwira ijambo tugomba tuvugane, ni kuri uyu murongo wa 28. Bibiliya ivuze ngo yinjira hari, aramubarira ati n'amahoro, ugiriwe ubuntu, umwami Imana ari kumwe nawe. Vuga muti amena. N'uyu mumarayika ngomba tuvugane yinjiye aho Mariya ari, azanye inkuru y'ugushitsa bwa buhanuzi. Vuga muti amen. Umviriza rero icyo ngomba ndababwira. Uyu mumarayika aje kubwira Mariya inkuru nziza, ngo araza musanga hari, ari muhira, ari mu nzu, yinjira hari, aramubwira ati Mariya, ugire ubuntu,
umwami Imana ari kumwe namwe. Ngoma ndababaza ikibazo, ndabihaye intumbero ivuga ngo kwinjiranwa n'umumarayika gusanga ahuri. Bwira mugenza uti ndakwifurije iyi saha gusangwa n'umumarayika ahuri nyene. Ngoma ndababaze, ninde yifuza iyi saha y'umwiteguro wo kuvuka kwa Yesu ko marayika amusanga haramuzaniye inkuru nziza? Gira gutya turaba. Yesu wacu nashimwe, Yesu wacu nashimwe. Amusanga haramubwira inkuru yo kumubwira inkuru nziza yuko ari watewe iteka muri ico gihugu, azovyara umwana w'umuhungu kandi azomwite Yesu. Ico gihe twumvise ngo Mariya yarahagaritse umutima kubw'iryo jambo, kuko ngo yarakowe n'umugabo yitwa Yosefu. Iyumvire wewe kumva umuntu aje kukubwira ngo uzosama inda kandi ukowe. Ikindi mu Bisirayeli umukobwa akowe carazira, amaze gutwara inda ko bamutwara, kandi umukobwa bamugenzura ikintu citwa umwaka wose ari ngaho yakowe baraba ko yadukwa ko n'ivyinda. Iyumvira agaca yumva iryo tangazo rivuga ngo ugiriwe ubuntu guzosama inda. Niyo mpamvu yagize ubwoba, kandi na wewe ntiwobubura ufise uwagukoye. Hanyuma rero uyu mwigeme amaze guhagarika umutima, umumarayika acamubwira tumve Mariya ntutinye, uzosama inda ivuye kuri mpwemu yera azokuzako. Acabona kumva ko aremye, aca yumva ko bigenze neza, aca yumva ko arose indemesho ivuye ku Mana. Muvuge muti amen, mumvuge muti amen. Abakobwa bubu sinzi yuko uwo mumaze umwaka utaramutwara ngo avyemere. Sindabizi we uri umuhungu yoca kubwira ati vyase vyananiranye, kuko ndibuka umwigeme umwe yakowe n'umuhungu, araheza abura amahera yo kumarira ibisigaye, kuko murabizi umuntu yashobora gukena nkuko abandi bose bakena. Uyo muhungu yibere muri ako gashomeri, wa mukobwa cyaragira ati wa muhungu wabitebeje ndabivuyemwo. Hari haciye imyaka nk'ibiri, umuhungu muzima ati none gasha uransengera erega ni wasengera bizogenda neza. Yesu wacu nashimwe. Umukobwa amaze kumubwira gutyo, nyamuhungu aravuga ati umviriza, ugomvye genda cyangwa unyihanganire. Basi rero umuhungu acaja gusenga, agiye gusenga Imana iramubwira ati nzokwishura wewe, reka gusa ntangorane. Imana amaze kuyisenga, Imana yishura uko igomba. Vuga muti amen. Ngomba mbwira abahungu, mbwira bigeme, mureme mu gihe cyanyu cyo kubaka ingo, mwitonde musenye, Imana izobikora. Muriko muranyumva? Uyo mwana w'umuhungu rero asenze, Imana mu kwishura yishura uko igomba. Ndiko mvuga ikintu cyo kwihangana ukarindira ijwi wabwiwe n'umumarayika. Ico gihe ngo umuhungu sinzi ingene agiye gutembera, sinzi ingene mpwemu yera, sinzi ingene yabikoze mu buryo bw'inyishu, kandi igomvye kukwishura ica wowe utaziga. Aza yumva afashwe no kuja ku rubanza. Urwo rubanza mwese muraruzi, ntawe no kwirirwa ndaruvuga. Akatira ahantu inyuma kuri urwo rubanza, namwe muragumva. Agiye yasanga hari umugabo nawe yagiyeyo ajanywe n'urwo rubanza, asanga nyamugabo yatayeyo ikigodomo nicuzuye amahera no hejuru. Uyo muhungu agishikira kaho nyene, agitoye acara kijana casanga
cyuzuye amafaranga. Ubwo rubanza ngira ngo n'uyu munsi ntagwaramara. Sema amen. Yarajanywe no kwishugwa. Yarajanywe no kwishugwa. Uyu munsi ndiko mvuga ni mpwemuye Malayika agusanga aho akuzanira inkuru nziza. Nico ndabifurije mu abanyakinama. Mariya bwigwa inkuru nziza ivyataziga azayumva ati ni wewe ugiye kuvyara umukiza umurokozi azoba umwami umwe muri ko muratazira. Mariya ati byo bizoba gute ntaramenya icitwa umugabo ivyo bizogenda gute oya mpemu yarazokuzako. Basi rero Mariya yaravuganye n'umumarayika gushika avuga ati basi kuko atajambo rivuye kumana ribura ububasha ndavyemeye. Aruhira kuvyemera na ukemera marayika kaza mukavugana aragukora ibitangaza. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Yesu abahezagire. Ndiwumva ko yarakowe n'umugabo yitwa Yosefu. Inkuru kiragenda irashikira Yosefu. Bamubwira batereka wa mukobwa warawukoye afise inda. Acaragenda hagarika umutima. Mbega ko kizira gutwara umukobwa yatwaye inda. Mbega yemwe Mariya yampemukiye. Mbega yemwe byagenze gute. Reka dusome uyu mumarayika ndiko ndavuga yinjiye kwa Mariya akamubwira iyo nkuru. Twumva icyo yafashishije Yosefu nawe ugifashishwa uyu munsi. Yesu ahabwa icubahiro. Soma mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya mbere twumvira ingene havuga. Igice cya mbere dusome tugomba kwakira umumarayika tubwira inkuru nziza. Matayo 18 igice cya mbere umurongo wa 18 turasoma tugeze hajya hepfo. Ukuvuka kwa Yesu Kristo ko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya. Nyina Mariya yarakowe na Yosefu ataramurongora bamubona afise iki yavuye hehe. Ariko Yosefu umugabo wiwe kuko ari umugororotsi kandi kuko atagombye kumutetereza yiyumvira kumubengera hehe. Akivyiyumvira umumarayika w'umwami Imana amwiyerekera mu nzozi aramubwira ati Yosefu mwana wa Dawidi ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Vuga muti amena. Vuga muti amena. Ndiko mvugira ijambo ryo kwinjiranwa n'umumarayika. Yinjiriye Mariya tumvise ko yamubwiye inkuru nziza aca urubanza hagati y'abariko baritegura mu buryo butari bwo. Ariko Mariya abari watahira iryo jambo arizaniwe n'umumarayika. Aha naho tubonye irindi jambo. Ngomba tuvuganire ijambo ryashitse kuri Yosefu. Hari igihe umuntu aba mu bibazo aryamye ariko ariyumvira ibintu ingene azobigenza. Nawe yari kariyumvira ati mbega ko bamubonye afise inda bakaba babimbariye kandi mu Isirayeli kikaba kizira gutwara umuntu afise inda mbega nzobigenza gute. Aho yararyamye ari mu nzu ngo azabona wa mumarayika azanye inkuru ngo kuko Yosefu yari umugororotsi kandi atagomba gutetereza Mariya acayimvira kumubengera mu mbisho. Hari ibintu abantu bakorera mu mbisho cyangwa biyumvira mu mbisho bikwiye kuza kwishugwa n'umumarayika. Vuga muti amena. Vuga muti amena. Hari kuba mu bibazo umenga biragoye nta nundi wo bibaza atari Imana yo bikwishura. Azabona wa mumarayika araje. Jewe iyo ndiko ndasoma iki gitabo kivuga ivya Yosefu na Mariya aho mpora niyumvira jewe nitwa Yosefu mwavyumvise. Burya je mu busore bwanje ndiko ndarondera uwo tuzobana nararondeye umuntu yitwa Mariya ndamubura. Nararondeye umuntu yitwa Mariya ndamubura. Ndakubwije ukuri ico gihe iyo duhura witwa Mariya
iyo duhura witwa Mariya, kuko naranezerwa no kumva ngo Mariya na Yosefu. Nanje nkiyumvira nicyo mudamu yitwa Mariya, baje bakavuga bati Mariya na Yosefu. Hanyuma rero hari uwo nigeze kubaza bambwiye bati niko yitwa, baca baramwicira acarambenga. Cyane avuga nti ntaco, sije mpombye na urahombye. Yesu wacu nashimwe, Yesu wacu nashimwe, kandi n'ukuri sindababesha yarahombye nyene. Rero uyu Yosefu ngo ariko ariyumvira kubengera Mariya mu mbisho, aza yumva wa mu Malayika tumwa n'Imana ku muntu afise ibibazo, ariko arakekeranya abuzi yaja niyapfa, ati Yosefu, Yosefu, ntutinye kurongora umugeni wawe Mariya, kuko inda twaye ari ya mpwemu yera. Vuga muti amena, vuga muti amena. Amukura mu bibazo byo gukekeranya. Umumarayika wo kuza kudukura mu bibazo byo gukekeranya. Haraho wibaza uti mbega ibi nibi nzobigirande, nzobikikande, nzovyifatamwo gute? Oya, dusenga Imana uyu munsi Malayika yinjira. Vuga muti amena. Ugurura umutima Malayika, Malayika yinjire. Erega iki gihe cyacu bisobanurwa ngo ni mpwemu yera. Basi Yosefu rero acabangaho yiyeretswe n'umumarayika, ati kandi ga Yosefu, iyo nkumi izovyara umwana w'umuhungu, uzomwita Yesu. Azovyara umwana w'umuhungu nawe uzumwite Yesu, kuko ari wazokiza abantu ivyaha vyabo. Imana yacu nishabwa icubahiro. Murumvise iryo teka Mariya yatewe na Yosefu, arabimuhishurira. Malayika wo kuduhishura ibintu, Malayika wo kutubwira ibintu. Irivuka rya Yesu ku Noyeli ni kuw'Imana, muzoshishikara gutazira no guhimbaza Noyeli. Mugabo indwi irigitegura Noyeli, mwese ndabifurije kwakira Malayika wo kubahishura amabanga y'Imana. Haleluya. Tugene neza ngo masubira soma yandi majambo. Dusome uyu mumarayika ndiyakoze kimwe. Umumarayika azana inyishu z'ibyo wasabye, kandi aha ndabizi umuntu wese ari n'ibintu yasavye Imana. Vuga muti amen. Ninde muntu azi ko yasavye ibintu Imana agira gutya turaba? Umviriza, uyu munsi ugomba uhabwe Malayika wo kukuzanira inyishu. Soma, dusome muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, igice ni cya mbere. Muri Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka, igice ni cya mbere. Dusome ku murongo wa 11. Havuga ngo, maze umumarayika w'umwami Imana amwiyereka ahagaze iburyo bw'igicaniro bosereza kw'imibavu. Zakariya mubonye ahagarika umutima, ategwa n'ubwoba. Umumarayika aramubwira ati, ntaco utinya Zakariya, kuko ivyo wasavye vyumviswe. Umugore wawe Elizabeti azokuvyarira umwana, uzumwite Yohana. Vuga muti amen. Vuga muti amena. Uyu ni Zakariya umuherezi. Umugore wiwe ni Elizabeti, mwese murabizi, kandi ababayeho ari ingumba. Mu minsi yabo yo kuba ingumba harageze igihe basenga, basaba umwana. Basabye umwana, bija ngaho ntivyihuta. Burya Imana igomba kukwishura, iranyarutsa canke igatevya. Nivyo canke sivyo? Nivyo canke sivyo? Iyo igitebeje rero itonde, wihangane, urindire, kuko Imana yishura ku gihe. Uyu rero Zakariya umunsi wiwe wo kugera, aja mu ihema guhereza nkuko abaherezi byagenda. Nukuvuga ngo ariyo inyishiraza n'ahantu dusomye
ijambo ry'Imana rivuze ngo umumarayika w'umwami Imana mwiyerekera iburyo bw'igicaniro bosereza kw'imibavu, yari karosereza imibavu mu ihema. Aca aramubwira tumve Zakariya, umumarayika ati naco utinya Zakariya, kuko ibyo wasabye byumviswe, umugore wawe Elizabeti azokuvyarira umwana w'umuhungu, uzumwite Yohana. Imana yacu nishimwe, Imana yacu nishimwe. Umve Zakariya, ivyo wasavye vyarumviswe, ivyo wasavye Imana igiye kubikwishura. Ngoma ndakubwira nawe birashoboka ukaburi n'ivyo wasavye, ukirorereye ukivuga uti ndabirindiriye. Benshi iyo batarishurwa barashobora kuva mu masezerano y'Imana cyangwa bakihebura kuko batarishurwa. Zakariya muri iryo hema yarakekeranije cyane, kandi murabizi yuko muri uko gukekeranya yahavuye agobwa ururimi, ntiyasubira kuvuga mpaka ibitangaza by'Imana bibaye. Mugabo ijambo niko niri, Zakariya uyo mumarayika amuzanira inyishu y'ivyo wayasavye ko vyumviswe. Imana nibahezagire. Namwe ndabifurije kuronka marayika canke marayika uyu munsi akuzanira inyishu z'ivyo wasavye. Vuga muti amena. Mbega harimo abantu bafise ivyo basavye, gora amaboko turahabi, bikaba bitarishurwa mu ijuru hari umumarayika azana inyishu z'ivyo abantu basavye. Haleluya. Izo byo basavye, ivyo basavye Imana irafise gutanga inyishu z'ivyo abantu basavye. Aha twese turi n'ivyo twasavye. Aha naje ndafise ivyo nasavye, ndindiriye ku Imana impa inyishu. Birashika akaba uyu munsi, birashika umumarayika azobizana, birashika mu Mana hari inyishu. Yesu ahabwe icyubahiro, Yesu ahabwe icyubahiro. Ngoma ndababwire bene data, umuntu umwe niwe yari afise umugore w'amanyama. Burya hariho abagore b'amanyama. Uyo mugore agatuka umugabo, umugabo ati je hakwamuza urantuka. Nasomye Bibiliya ngo nukuvuga ngo hakubana mu mugore w'ingare ngo ufuma wigira ahandi hantu ukiberayo wenyene. Aca aragenda, agiye ashitse ngo ahantu mu ishamba, agiye gutamarira, agiye kuborogerayo, agiye kwerekera y'Imana ivyo bintu vyiwe. Ngubwo nyene aza yumva Imana aho nyene imubwiye ati wa mugabo, inyishu ziyo guturugo subira muhira nzokwishurira ngaho. Yesu wacu nahabwe icyubahiro, Yesu wacu nahabwe icyubahiro. Ukabona ufise ikibazo ntuturugo cyangwa ngo womoke cyangwa ugende ngo n'inyishu ziri hariya. Oya, aho nyene Imana irahishurira. Akigenda mugabo Imana ikora mu buryo bwinshi. Ngo wa mugore nawe baca bambwira bati sha wa mugabo wawe twahuye agenda yiruka yomboka, none rero kugeza ubu uragowe nawe ugiye gusigara uri umwe. Umugore ngo acaja nawe gusenga ngo Mana ngo hamwe yogaruka no mwubaha no mukunda bya bindi sinobisubira. Sema amen. Uyo mugore hari yarikase, uyo mugabo hari yarikasenga gutyo, uyo mugore nawe arikasenga gutyo, Imana nayo iri kirumviriza. Basi inyishu rero y'Imana ikituma wa mugabo ahindukira. Wa mugore nawe yagisiga yarasenga, azabona wa mugabo araje. Umwe yabwiriwe n'Imana yari yatisubira muhira niyo amagorwa azoherera niho nzokwishurira. Umugore nawe ati hamwe yogaruka no mukunda no mugira neza sinoshobora kumuza amahoro. Basi wa mugabo aje aserutse asanga umugore nawe ari kwirembo arerekana bako yogaruka. Baca bakubitana amaso, amubonye acariruka wa mugore amugwa mu nda ati yo sheri wanje uragarutse, sheri uragarutse. Vuga muti amena. Inyishara yose baca bagwana mu nda ati nukuri nkazosubira.
ikibazo uyo munsi kibara kiraheze. Sema amena, sema amena. Hewe baciye babana neza, kandi uyo mugabo yarakijijwe, umugore yarakijijwe, nyamugore yaciye aja gukizwa, aca yiga gufata neza umugabo. Umviriza, inyishu iri mu Mana no kurora no kwihangana. Yesu abahezagire, Yesu abahezagire. Ico dusubira tukirengane gatoyi tugende. Ndiko mvuga iri jambo ryo kwinjiranwa n'umumarayika azana inyishu ibibazo vy'umwana w'umuntu, akagutegekera ibintu byose ingene bigenda, ukarongorwa nawe ugakora ivyo mpemu canke marayika akubwiye. Dusome mu gitabo cy'Itanguriro, Itanguriro igice ca 19. Dusomeho Itanguriro 19, turabeho ijambo rimwe. Cumi n'icyenda. Abamarayika bashika i Sodomu. Mwabonye ku mutwe w'amajambo? Mwahabonye? Babamarayika bombi bashika i Sodomu ku kagoroba, kandi Loti yari yicaye ku irembo ry'igisagara cy'i Sodomu. Loti ababonye ava hasi kubasanganira, akubita inkoro hasi, arababarira ati, batungwa, ndabinginze nimuze iwanje ku musavyi wanyu muharare iri joro, mwoga ibirenge buce, mwizindukira mufata inzira mugende. Baramwishura batoyaye, turara mwibarabara buce. Arabagobera cyane, barakevya, bajahe nyabamarayika, abarondereza amazimano, abacumbishiriza imitsima itambiwe. Dusome hariya ku murongo w'icenda. Baramubwira bati, va ngaho. Batura urugabo rw'inyambukira rwaje ari nyambukira, none rwigize umucamanza. None rero turakugira nabi birenze uko twari kukugira abo. Basunika Loti, begera urugi ngo barusavye, maze babagabo batuma amaboko bashingira Loti, bamwinjiza mu nzu, bugara urugi, basuka uruhumyi kuri abo bagabo ku rugi, uhereye ku bakuru n'abato, bacumukura barondera urwo rugi. Imana idufashe, Imana idufashe. Aba n'abamarayika bashika i Sodomu, bari batumwe n'Imana kurandura igisagara cy'i Sodomu kubw'ivyaha vyabo. Basi bamaze kugenda, biraboneka neza ahantu i Sodomu hari Loti. Ico gihe ngo bagenda, Aburahamu ngo yasigaye arasenga asabira ico gisagara ku bwa Loti yariyo. Mugabe Imana ndayikunda. Ngo bakigenda, ngo bashitse aho hantu, ngo Loti yari yicaye ku irembo, acara babona. Amaze kubabona arabagobera ati, nimuze basavye b'Imana nzima, ndabaha amazi mwoga ibirenge, ndabacumbishirize n'agatsima murye, muheze mwoga ibirenge mwigire. Bamera ngo nk'abamwangira, bameze nk'abamwangira, ngo icyo yakoresheje ngo kugobera. Abagobere ngo baca barinjira mu nziwe kuko yabagobereye. Vuga muti amen, vuga muti amena. Erega kugira ngo mpemu yera canke umarayika ze iwawe ngo mukorane canke gukorera ivyo, uramugobera akaza ukamwemerera. Basi rero binjiye hariyo babagabo b'abanyavyaha, ngo baca barababona, babasanga muri iyo nzu, babwira Loti bati, abo bagabo baduhe tubagire nabi. Loti atoya, hako mugira nabi abo nofuma ndabaha abandi. Ivyo murabizi, mwarasomye Bibiliya. Hanyuma basi ico tubona nyabagabo aribo bamarayika, ngo baca binjira mu nzu kwa Loti. Babagabo nabo bariko baravugana n'uyo mugabo, batura urugabo rw'inyambukira
rumeze nk'umucamanza ntitwemera ivyo ruvuga ngo baca baja ku rugi bagomba barusavye hajya bariko baraharagata inzugi bagomba barusavye ngo baba Malayika baca babwira Loti bati tubise gatoyishe ngo baca baragenda nyabagabo baca basuka uruhuni kuri abo bagabo binjiye mu nzu kwa Loti baca barakebe banabugingo n'ubu ngira ngo ntibaragapfa babonye aho binjirana ku muryango wa Loti. Vuga muti amen, vuga muti amen, vuga muti amen. Malayika canke mpwemu yera wo kudukingira ibyago biduteye, ibyago bishika, ibyago bigomba kutwinjirana. Nicyuye mu Malayika akora ni wamuha ikibanza mu bugingo bwawe. Yesu ahabwa icyubahiro, Yesu ahabwa icyubahiro, Yesu ahabwa icyubahiro. Umviriza, uyu mu Malayika rero yakingiye Loti agatuma abagabo bagomba gukora ibara muhiriwe bituma ritaba kubera we. Niwe ndakwifuriza uyu munsi muri iyi nteguro yo kwibuka ivuka rya Yesu Kristo. Umviriza rero, ugutabara kw'Imana kurahambaye kandi kurakomeye, biza mu buryo we utaziga kandi utazi. Niyo mpamvu ndagomba ndakubwire mwene data, ukemera uyu ndiko ndakubwira ukamuha ikibanza akaba muri we, ukaba muri we, akinjira mu nzu, urumva mukabana mukagendana, azokukingira ibitari bike. Yesu nahabwa icyubahiro, Yesu wacu nahabwa icyubahiro, Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ndibuka umuntu umwe yigeze kutubwira inkuru imwe, ko ari umuntu umwe yaragiye ariko arahunga muri izi ntambara zirenganye. Hanyuma ariko arahunga aca ku musozi w'ahandi abantu bahunze, ashitse asanga bataye ibintu byose aho hantu. Haba rero ni ku kagoroba, mugabo akagoroba katarahuma gose. Uno muntu yatubwiye ngo uyo muntu ashitse habonye bakira bamufate ngo aca yunama ahantu bataye ngo uruhongore rw'impene, ngo aca yunama muri nyampene. Basi ngo bahashitse bati wa muntu ntaraja kure naha nyene, bati reka tumuhige. Bariko barumviriza bati none impene n'umuntu ntibiyoberanye, ngo bariko barakora ko gutya bati iyi ni impene, iyi ni impene, iyi ni impene, bakarengana. Bashitse kuri nyamuntu n'abanyene bakorakoye basanga ni impene, baca bararengana. Yesu adufashe, Yesu adufashe. Imana igombye kugukiza ntushobora kumenya ubugicamwo n'ubuhinga bwayo. Yesu nahabwa icyubahiro. Kimwe gusa, winjiza uyu mu Malayika. None ntiwumva ko Loti aba bantu bamuteye kwaba ba Malayika bamukijije? Aba bantu batumye basuka uruhuni mu maso yabo, ntibashobora kubona urugigo mu nzu kwa Loti. Na niyi saha niko uyo mu Malayika azogenda asuka uruhuni kubikurondera byose biguhiga. Umwami wacu nahabwa icyubahiro, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Ngomba dutere turangiza dusubire dusome hariya Itanguriro 18. Ahanyene nta gitabo muzingurura, nahanyene dusomeho. Aburahamu azimana inde ku mutwe w'amajambo, azimana inde? Warabonekera Aburahamu ku ari kuri bya biti bya Mamure byitwa imyerone. Yari yicaye mu muryango w'ihema giwe mu ndugumba yo mu gihe cy'amashoka. Yunamuye amaso ngo abona abagabo batatu ngo bahagaze bamutumbereye. Ababonye ava mu muryango w'ihema yirukanga kubasanganira, akubita inkoro hasi ati mutungwa, namba nogira amahirwe imbere yawe ukemera, ndakwinginze nturengane umusavyi wawe. Nuko bazana utuzi mwoga ibirenge muruhukire munsi y'igiti canje, nanje nzane utwo kurya mwihembure muheze mubone kugenda, ko mugendeye umusavyi wanyu. Bati kora uko uvuze. Aburahamu yitera mu ihema aho Sara ari,
ati tunganya n'ingoga ivyibo bitatu by'ifu bigogoretse urondere umutima. Aburahamu arabandanya aja mu busho ahindushira igitegetera nziza ayiha umusuku we acayibaga n'ingoga yabira amata y'urubu n'amakamano y'inyama za yashuru yabaze abitereka imbere yabo abahagarara mu mbavu munsi ya ca giti barajya. Sara asezeranirwa kuvyara Isaka. Baramubaza bati Sara umugore wawe ari hehe? Arabishura atari mwihema. Aramubarira ati umwaka ugeze aho ugeze sinzobura kugaruka iwawe. Sara umugore wawe yavyaye umuhungu. Sara avyumviriza mu muryango w'ihema ahahera inyuma yawo. Kandi Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru. Kandi Sara yari yaraciye. Maze Sara twengera mu mutima ati ko maze gukecura noba nkigomba umugabo kandi umwami wanje akabashaje. Worabaza Aburahamu ati niki gitumye Sara twenga? Akavuga ngo aho ni ivy'ukuri noba nkivyara umwana nkecuye. Mbega hari kinanira uhoraho igihe gishinzwe umwaka ugeze aho ugeze nzogaruka iwawe Sara yavyaye umwana w'umuhungu. Vuga muti amen. Vuga muti amen. Umviriza abana ba Malayika bagiye kwa Aburahamu. Aburahamu murumva yarafise ikibazo cyo kutavyara nawe nyene. Mugabo kandi murumva umukenyezi wiwe Sara yari yarashaje kandi yari yarakecuye, niko Bibiliya ivuga. Ntiyarakivyara. Urumva nta cizigiro cyari kikiriyo. Ngoma mvuge kuri aba Malayika ngo basanga bicariye hafi y'ibi biti, munsi y'ibi biti vya mamure vy'imyelayo. Arabamenya, arabahishurirwa, aramenya ataba n'abasavyi b'Imana nzima n'abamarayika. Arabagobera ati nimuze ndabacumbire ndabaha amazimano murye muheze mwigire. Ntibatebejeho bamubwiye bati umve genda ugire ukuvuze. Tukiri ngaho biboneka neza ko Aburahamu yazimanye abamarayika bagirande barya. Muriko muravyumva? Yazimanye abamarayika barya. Acabwira umusuku ati genda mu nkavise ubage igitegetera kinuze ubazanire barye ubarondereze n'umutsima n'inyama. Acarabazanira bararya. Bamaze kurya umukenyezi we yari mwihema. Hanyuma ngo bariko bararya niho bakura ijambo mu kanwa bati mbega Aburahamu Sara umusavyikazi wawe ari he? Atari mwihema. Igihe gishinzwe kigeze aha kigeze tuzogaruka Sara umukenyezi wawe akikiye umwana w'umuhungu. Ngo Sara acaratwenga. Burya rero ngoma ndababwira kandi biritubwiye ngo yatwengeye mu mutima. Mbega iyo ntwengo yo mu mutima mwebwe muri ko murayumva yoba yatwenga avuga ngo iki? Mbega mwoba mwumva yoba yatwenga nk'uwavyemeye gose? Mwoba mwumva yavyemeye gose? Yari kavuga ati ko mwihimbiye inyama mwobura ivyo muvuga, ko mwihimbiye amata mwobura ivyo muvuga. Nimuvuge nyene mugire mugende. Abamarayika bajya. Mbega ndababajije abamarayika bajya n'ubu baracariho. Murababona murabazi? Oya ngira ntabo mubona bariho bajya. Abamarayika bajya bariho. Iyo mubabonye be mubagobera baze mubahe bajye. Bazogenda bavuza ijambo iwanyu. Sema amena. Sema amena. Abamarayika bajya bahebaza Imana. Bariho n'ubu bazogenda mu nzi wanyu bagasiga bahavuza ijambo. Sara tuzogaruka umugore wawe Aburahamu yavyaye naho yakecu yagishaje ashaje. Ikibazo rero hariya mu mutima ko mwihimbiye inyama n'amata mwobura ivyo muvuga reka uhaze ntasobwa n'umugani. Ngoma ndababwire
mukazobona abakozi b'Imana babagendeye mukabafata neza mukabazimana bakazovuga ijambo mu rugi wawe uzomenye ko rivugitse. Vuga muti amen. Vuga muti amena. Muzomenye ko rivugitse. Kandi burya rero muri ijyanwe ngo ndababwire kabene data. Murabona mwebwe abanyakinama nababonye muri abanyamuntu b'abanyabwenge. Burya aba mu ntwengo umuntu atwenga. Mu ntwengo umuntu atwenga. Burya mu ntwengo umuntu atwenga. Iyo umuntu atwenze urashobora kumva ivyo atwenze. Ko atwenza ababaye, ko atwenza anezerewe, ko atwenza aryohewe, ko atwenze sinzi mu ntwengo y'umuntu urashobora kumva icyo atwenze. Je ndababwiye nti ndabona murimo abanyabwenge. Mbega hajya intwengo ni zingahe? Zingahe? Ini zingahe? Intwengo ni nyinshi mugabo intwengo ni zitanu. Kandi abantu mu gutwenga batwengera mu ndome zivuga. Indome zivuga nazo nizihe? Aho. Oh, umviriza rero. Kubu ngomba ntwenge. Ntwenze mu ntwengo zinga ziri mu ndome zigizene zivuga. Iyo utwenze rero uzotwenga uzuti abanyabwenge barazi ingene utwenze. Burya rero aba Malayika barumvise atwenga bati ewe aratwenze kuko atwenze. Uko yatwenze ntakonzi mugabo urumva ko yavuze ati aratwenza atariko naho biru tuzogaruka Sara umugore wawe akikiye umwana wiki. Ndababajije mbega vyarabaye canke ntivyabaye? Vyarabaye canke ntivyabaye? Ngoma ndababwire kuri uyu Malayika mvuze ngo mwinjize canke abinjirane canke aze azobakorera ibi byose mvuze ukaba uvyemera ukaba uvyizera ngoma nsengera abo bantu bavyumva. Vuga muti amen. Vuga muti amena. Vuga muti amena. Ndakubwije ukuri uyu Malayika ukamwemerera azokuzanira inyishu yibazo vyawe vyose. Azogukorera ibi byose twumvise yakoreye ababose. Uzotegwa iteka kandi uzoba hafi y'Imana kubw'uyo mu Malayika azogenda kurongora. Muri iki gihe cyacu ni mpemu yera. Vuga muti amena. Abumvise amajambo mwese Imana ibahezagire. Ninde agomba ko tumusengera? Awuri ucuhaguruka wizere ko ibi byose tuvuze Imana ishobora kubigukorera. Haguruka tugusengere. Haguruka tugusengere. Uravyizera? Mbega iyo ndaguhamagaye rero ingo hano tugusengere. Birashoboka ukaburi nivyo wasavye. Urashoboka ukaburi nivyo wosaba n'ubu. Birashoboka ukaba hari ivyo utararonkera inyishu. Hariho ibiguhanze hariya bikeneye kwishurwa na Malayika. Umviriza, hari ivyo watwenze canke wapinze kumenga ntivyoshoboka. Uri ingumba nturaronka umwana, uri umusore nturaronka amahera, uri umwigeme nturaronka urugo, ivyo warabisengeye. Umviriza, ku kibazo cawe cyose ugomba kwishurwa na Malayika uyu yateguye Mariya akabona inyishu yica ataziga. Uhaguruke tugusengere. Kandi rero bene data bahano mu kinama, ijambo ry'Imana rero iyo ririko riraza uzokwibaza uti mbega linziye ko message, linziye ko iki? Hari igihe Imana rero bigomba kukwishura ngaho nyene. Ngoma ndagusabe mwene data wakurikiranyira ijambo ry'Imana
uhaguruke ufuka mu bugufi. Uyu malayika yishuye aba, uyu malayika yatabaye aba, uyu malayika wo kudukingira, uyu malayika wo kudukura kw'ibyago. Uhaguruke tugusengere muri izina rya Yesu. Ngoma saba umurongozi wa hano asenga Imana. Sawa, tugomba dusenga Imana. Tugomba rero Imana ikora ibitangaza, icyanga igukorera ibinyene wizeye wewe nyene ko malayika ashobora kugufasha. Ikindi yishure ku bibazo byose wasengeye, ku bibazo byose ukekeranyamwo, ku bibazo byose wibaza utese Imana yobinyishura no tanga n'igishimo. Tugomba dusenge. Mana yo mu ijuru, data wa twese ugororoka, ndagushimiye kuri Imana, ndagushimiye kwiyi nteguro nziza yo kwitegurira ivuka ryawe. Mana turakwinginze, uyu malayika yabanje kuza kuri Mariya, abanze kuza kuri aba bantu Mana. Uyu malayika yaje kuri Yosefu akamukura mu bibazo yarimwo, ndabasengeye ngo ubishure Mana. Uyu malayika yasanze Zakariya mu ihema akamwishurirayo, atugusenga kwawe kwarumviswe. Aba bantu bongere kwishuga gusenga kwabo Mana. Ndasenze uyu malayika yajanye inyishu kwa Sara mu bidashoboka, yari yarakecuye, yari yarashaje Mana. Ndasenze ngo iyi sana aka kanya harimo ingumba, harimo abakeneye abana, harimo abakeneye ibitari bikeyi. Mu izina rya Yesu ndabasengeye. Mpemu yera manuka, gira neza iri shengero, gira neza aba bantu bawe, gira neza aba bagufukamiye. Ngaba baraciye bugufi Mana nk'umukozi wawe, kuko wavuze ngo icyo tuzosenga dusabye twizeye izogikora. Uwibakorere data buja. Warabikoze kwa Loti, uramukingira impemu mbi z'abisodomu. Ndasenze ngo ukingira aba bantu impemu mbi zose zo muri iki gisagara zotuma abantu haleluya. Urakoze Yesu, urakoze. Ubihere gucyubahiro kandi ukore byose neza. Tubisenze muri rya zina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Osikari nawasengera umuntu yumva ko agwaye. Pastor ahejeje gusengera abantu bagomba inyishu. None Osikari nawasengera umuntu yumva ko agwaye. Umuntu agwaye ingwara z'umubiri ahaguruke. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimwagira umwete wo kunyumvira, ngo mugakora ibitunganye mu nyonga zanje, ngo nta ndwara nzobateza nk'izo nateje abanyegiputa. Mwebwe musengewe murorera inyishu, abandi namwe inyishu murazironse. Sengera umuntu yumva ko agwaye pastori. Mana data wa twese uri mu ijuru. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo, umunyanazareti. Haleluya. Kandi wonyene Yesu yatanzwe. Haleluya. Ijambo ryawe ryatubwiye yuko azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Bakiza ivyaha. Kandi si ivyaha gusa, ni ingwara nazo. Kuko uyu Yesu niwe yahagaze kuri wa musozi aravuga ngo nimuze mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Turumvise ijambo ry'Imana rivuze riheruka ngo nta kinanira uhoraho. Yesu urakoze Yesu. Kandi nivyo twarabibonye, nta kinanira Imana. Yesu urakoze Imana. Nta kinanira Imana. Yesu urakoze. Twarabibonye ku ruhande rwacu, twarabibonye mu ijambo ry'Imana. Twarabibonye yuko dufise Imana ishoboye byose. Ariko kandi turumvise ngo hageze Imana irakora. None rero mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, twishimikije ijambo Yesu wavuze ngo
genda ndabahaye ububasha Yesu urakoze Yesu muzoharira abantu abazoba baje kwihana ubagirire imbabazi muzovuga ngo ibyaha byawe urabihariwe ngo kandi bizobukonyene kandi uvuga ngo muzorambika ibiganza ku bagwaye bakire kandi Yesu wavuze ngo nimwizera nta kitazobashobokera musenze. None rero muri iyi saha n'uyu mwanya turahamagaye Imana, turahamagaye Imana, Imana iri hose izi vyose ishoboye vyose. Imana atakintu na kimwe coshobora kuyihagarara imbere. Turiko tubivugira aha kandi hari abantu bafise ibibazo bitandukanye. Mana turahamagaye mu ijuru hamanuka ugukiza, ugukiza mu buryo bwose, ugukiza indwara z'uburyo bwose. Abarozwe bakire, abarozwe bariye ibintu by'amashano bakire, abarozwe mu bundi buryo bw'amangetengete kanaka babe bazima, abantu bashushuwe, abantu bashizwe ko imivumo n'abantu mu izina rya Yesu bihinduka ubusa. Turahinduye ubusa ivy'amangetengete y'abapfumu n'abarozi vyoba vyarabaye ku muntu yoba ari ngaha, bihinduka ubusa mu izina rya Yesu. Ababuwe mu rudandaza, ababuwe mu bikorwa bakora bakabura umugisha, inzankano zaje zivuye ku bintu kanaka Satani yadendekeranije, tubihinduye ubusa mu izina rya Yesu. Abana b'ibigaba mu izina rya Yesu bahinduke, Mana bahindure. Abantu bafise indwara z'ivyaha vyabizingiriye ko bibabuza gukizwa neza, nibakire mu izina rya Yesu. Izo ndwara zo kugenda bagomwa, zo kugenda bakora ivyaha vy'akaronda vyabikurikije, bibave mu izina rya Yesu. Babe bazima. Ingwara ni nyinshi, turasengeye abasenyukiwe ko n'ibintu, ibintu mu buryo bw'amageragezwa, amadeni niyishugwe mu izina rya Yesu. Abo bantu nibagenda gukora bagerageza kuva mu madeni, Mana bagusange mu rudandaza rwabo, bagusange mu vyo bakora. Abasenyukiwe ko n'ibindi bintu, abatarabwa neza mu kazi, Mana ubihindure, ukuri iceyi ku bantu, ukuri imikoshi ku bantu, kuko ivyo nivyo Satani akurikiza abantu. Intezi n'imizimu z'abakera bive mu bantu b'Imana, babe bazima. Ivyaha vyikurikije abantu bizananye ku karonda k'abakera k'ibisekuruza bihinduka ubusa mu izina rya Yesu. Abantu bakizwe neza, no kudakizwa neza n'ingwara. Urakoze Mana, ukize abagwayi, baba bari ngaha canke bari hariya bizera. Hari abashobora gutuma bagenzi babo mu bitaro, abizera iyi saha akayaga ko gukiza kagendagende hose, abizera bakire mu izina rya Yesu. Abari ku misego itandukanye babe bazima mu izina rya Yesu. N'ibindi vyose Mana ubona umuntu wo mukorera ubimukorere. N'abakeneye inyishu z'ivyo basengeye uyu munsi batahana inyishu, dusavye muri aya make byinshi bikore nk'Imana mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu, amena. Nuko mwese abumvise amajambo mukayizera, Yesu abahezagire.
tugorore ukuboko Imana yacu dushima Imana. Yesu umwami wacu nashimwe.